abakunzi ba Iwacu Top TV turabaramukije nko mubibona turi muri Source 10000 ahari hasanzwe hariko habera conference de presse ya Miss Popularity bakaba bamwita Dativo yariko atanguza projet yiwe ibijanye na tourisme turatangura tumuramaze mahoro. Urashobora kubwira muri make abantu bawe iyi projet ko ni projet wa présence muri Miss Burundi et d'ailleurs reka mbanze ndaguhe congratulations. Thank you. Yeah. Iyi projet yiyumviriye gute kumengo ni projet ndende kandi goye gushira mu ngiro? Hari ibintu wisanga ukunda udafite insiguro y'ukuntu igituma ubikunda. Rero nisanze nkunda cyane tourisme na marketing ko nayo nize. Hama iyo ufite ibintu ukunda nibaze yuko ari kimwe mu bintu vyiza iyo umenye ukuntu bivyaza umusaruro. Ukagira nyene ugakoresha iyo mpano yawe n'ivyo ntukunda kugira ngo bikwinjirize nawe wowe wibesheho ushobora guteza imbere abandi. Hanyuma muri projet yawe twabonye uri gukorana cyane n'abajene abana bakiri bato nibaza yuko atanu umwe afise imyaka 30 byakujemo gute kugira ushobore guhitamwa abo hari experience wabonyemo cyane ushobozi budasanzwe? Ubushobozi narabubonyemo cyane kuko nari nabivuze ko cyane ko je ntakorana n'umuntu akeneye akazi gusa aho nkorana n'umuntu akunda ico akora. Rero nategereza kurondera abantu by'ukuri bakunda ivyo bakora hama narabaronse sindaba imyaka sindaba harabavuze ngo harimo abakobwa benshi vraiment c'est juste que naravye abari banyegereye abantu ushaka kwana nabo babikunze babishaka hama turakorana. So icatumye ndabiyumvira ko nuko nyine nasanze bakunda ivyo bakora kandi babikora neza. Murabona ibintu byose vyabenga anye vyari vyiza kandi nibo babiteguye bibisigoye ko nimba icambere gitanguye ko nibindi bijoza kandi ari vyiza cyane. Sanzwe tuzi yuko abigeme mwari muhurikiye muri Miss Burundi hari cooperative musanzwe muhuriyemwo ntibibaza yuko iyi projet yawe ushobora kwera intambamye kuko ni ibintu bizogusaba umwanya ariko kandi nahari yagusaba umwanya ivyo bintu uzoshobora kubifatanya gute? Biroroshe cyane kuko ivyo ni ivyuzi wewe hariho nibindi vyinshi kandi ma business kwa agenda kunda business hari ibindi bintu nkora mu buzima. Rero byama bisaba kumenya ingene wiyorganiza muri wa mwanya mukeya wawe umenye ingene upanga ibintu nyene bikore. Nzobikora ko natangiye gukora ndaniga unaheje ishuri urumva ntibizongora. Hashobora kuba muri uyu mwanya hari umuntu yifuza kwifatanya nawe arahawe ikaze? Cyane abavyifuza bashobora kuza kuri bureau barahawe ikaze cyane muri Kaze Ventures ninganya muri Source 10000 5e étage numéro 523 ku ma réseaux sociaux turi active naho barashobora kutwandikira na site web izoba bientôt disponible urumva naho barashobora kuzoca kuri site web. Dative turagushimira. Murakoze cyane nawe. Gira abantu yuko yakora subscribe kuri Yes, please mukore subscribe kuri web Iwacu Top TV. Yes, mwakoze kandi cyane kubana natwe kandi ndatumira abantu cyane gukunda tourisme parce que ni ikintu ciza. Karibu cyane. Murakoze cyane abakunzi ba Iwacu Top TV turabashimiye.